Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abariko baradukurikira n'abatwumviriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Brune News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru y'ubuta kandi agezweho mu ntara ya Makamba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyeteka Reverend Kuriyo yongeye kumvikana ariko arasaba abagumyabanga bose cane urwaruka rubarizwa mu mugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi kongera gukomeza gukurikirana inyigisho za gisirikare. Uyu mugabo wakomeje kugenda aravuga rero nyine kuba ariko aritegura igisirikare ciwe nkuko biboneka mu byegeranyo byagiye birashigwa habona n'umuryango wa ONU. Angaba bamenyesha yuko Reverend Kuriye ari mwe mu bantu bakomeje kugenda bagerageza ndetse by'umwariko bakomeza kugenda barashinga igisirikare cabo, abandi bakavuga yuko nyine imbonera kure ari inkozi z'ikibi nkuko biboneka. Hari bamwe kandi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko muri kino gihe himirijwe amatora mu Burundi imbonera kure zikomeza kugenda ziragaragara mu bikorwa bitari byiza na cane ibikorwa nyine biteye amakenga, bagaca bamenyesha ndetse banagaragaza neza yuko nyine izi mbonera kure arizo zikomeje kugenda zatuma ibintu bizamba. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kandi guhamagarira ugwaruka gukomeza gukurikirana inyigisho za gisirikare mu gihe bivuga yuko kandi izi mbonera kure zama zirarungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye nyine cane mu bikorwa bigendanye no kurabira hamwe rero ingene intambara ikomeza kugenda ibandanya kugira bace barayigwanya. Amakuru atugeho rero muri no mwanya akabashimangira ko bamwe mu banyagihugu bariko baramagana ibyo bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD. Bamenyesha yuko kandi Reverend Kuriyo rero nyine nimbonera kure ziwe n'umugambwe wenyine kuva boshika ku butegetsi mu Burundi atakintu gishasha bari bamarira abanyagihugu usibye rero nyine kubapyinagaza, bagaca baramenyesha yuko nyine bakwiye kuba botanga imihoho nkuko bigaragara bitari byo nyine hakazaba ingingo yo kwiyamiriza ibigendanye n'amatora imirijwe mu Burundi. Bamwe rero nyine batavuga rimwe n'ubutegetsi barongera bakanenga imitegurire y'amatora yimirije mu Burundi, bakabona yuko CNDD-FDD yatanguye kugenda izanamo nyine amanyanga menshi mu gutegura aya matora. Aha niho baca bamenyesha yuko igihe icyo ari cyo cyose nyine aya matora atari yotegurwa mu buryo bwiza nyine impande zose zice zirayajyamo, biboneka yuko nyine igihe cyose cyangwa se biboneka yuko ayo matora adashobora kuba yozaba meza. Turagaruka ku nkuru y'umubabaro cyane ikomeje kugenda iravugwa nga mu Burundi, aho hakomeje kuvugwa inkuru z'aba bantu nyine abapolisi bararasanye bikarangira n'umwigeme yakora nyine muri ubwo bunywero bari barimo nyine nawe arasize ubuzima nkuko biboneka, aho bacaga nyine nk'abapfuye uwo mwigeme nkuko bigaragara. Ibi byose reka tubirabira hamwe rero nyine turebera hamwe uko bikomeje kugenda biravugwa. Impunzi z'abarundi ziherereye muri Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu ndetse n'inkambi ya Nduta zirabangamiwe cyane n'umutekano, ziriko ziricwa umusubirizo, aho benshi bama bibaza ingene biriko biragenda. Hari impunzi zimwe rero zimenyesha yuko ibyo biriko biraba canga iryo bara ryiriko rirabashikira byose biriko biraturuka canga se byose biriko birategwa cane n'ingene haba hari imbonera ko zirungikwayo nyine kugira zijye kubaburabuza kugira zice zirataha ku gato cange ku ngufu, ariko bagaca bamenyesha yuko nyine badashaka kuzogaruka mu Burundi mu gihe hariyo intwaro ya CNDD-FDD nkuko biboneka. Ndabaramukije mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe cyane nyine abariko muratwumviriza kuri no monesha kure yacu ana ya Brune News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane. Abari mu Burundi ndabaramukije kandi ndabifuriza ibihe byiza, abari Igitega, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari mu Cibitoke ndetse abari Ngozi, mwese ndabaramukije. Abari za Muravya mwese turabifuriza kumererwa neza, abari mu Kirundo mu ntara ya Butangerera ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye turabifuriza agatondo keza.
turi kwa gatanu turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi nyine no kwa gatanu 2025 kazi kuri mwebwe mwese abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga bigari mwese turabifuriza amahoro y'Imana cane abari mu makungu ya kure ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika n'ahandi hose mwese turizera ko mumeze neza ndetse mukomeje kugenda muraryoherwa n'ubuzima kuri wowe utameze neza ku mvu zigiye zitandukanye reka ndakwifurize kumererwa neza nkubwira uyu mwanya niba ibintu bitariko biramera neza nyine izere yuko ejo ibintu bishobora guca biramera neza cane kaze kuri mwebwe rero mwese mwamara muradukurikira canke muratwumviriza ku biganiro byacu turaza kuyahera nyine nga mu Burundi shimira wamaze gupyonda kwanditse sabone kugira coronka amakuru n'ibiganiro byacu mubwire ngo nyamona niba utarapyonda ko wenyine arugamije ngaha pyonda ko kugira ucuronka amakuru n'ibiganiro byacu bikugerero ku gihe nyine uce urabibona mu buryo bworoshe cane kaze kuri mwebwe mwese rero nyine reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga mu Burundi cane nyine turebere hamwe ibikomeje kugenda biravugwa canga ibikomeje kugenda biragaragara kaze kuri mwebwe mwese rero nyine muriko muradukurikira canke muriko muratwumviriza muri bino biganiro byacu aya makuru munyemerere n'ubundi tuyatangurire canga by'umwariko tuyahereye kubikomeje kugenda biravugwa canke kubikomeje kugenda biragaragara muri rusange bamwe rero barakomeje kwamagana ibikorwa by'imbonera kurenga mu Burundi baramagana amajambo ya Reverend Kuriyo kuva rero nyine yo kiruka igwara yaramufashe mu buryo bwogiturumbuka mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka akajya kwivuza mu makungu yaragarutse asaho nyine yarahinduye aho rero yagarukanye amategeko atandukanye amategeko atangaje Reverend Kuriyo nkuko bigaragara nyine arasanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD bamwe baramufata nk'umwe rero mu bategetsi baremereye cyane ku buryo benshi baramufata nk'ufise ijambo riremereye cyane mu Burundi kurenza umukuru w'igihugu Variston Ndayishimiye ndetse akaba ari na bimwe rero mu bituma aba bategetsi bombi bakomeza kurabana ayingwe nyine barakomeza inyinyurana riremereye cyane aho atanu umwe ashobora kuba yoshigikira undi nyine nkuko bigaragara Reverend Kuriyo aravuga ukuntu rero yaragwanya urugamba ndetse akanerekana n'inkovu maze agaca amenyesha yuko Variston Ndayishimiye atani igikomere afise ibi ni bimwe rero mu bigaragaza neza yuko ari umwe mu bantu bavuguruza Variston Ndayishimiye igihe icyo aricyo cyose uko byoba bimeze kose nkuko bigaragara amakuru kandi yamara tugeraho cange amakuru akomeza kugenda aradushikira muri no mwanya akaba ashimangira ndetse akaba anagaragaza neza yuko mu gihe ibintu byakomeza kugenda biramera gutyo nyine abanyagihugu bamwe n'abanyepolitike ngo bashobora nyine kuzotegura imyerekano yamagana umugambwe CNDD-FDD barafatiye ku nyigisho ziriko zirahabwa cane ugwaruka ruzwi nk'imbonera kure nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga imbonerakure nyinshi nyine zirakomeje kugenda zirahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga ndetse benshi bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine mu gihe ibintu byoma bimeze gutyo izi mbonerakure zishaka kuzoshiduka nyine zarashize amakuru dufise nuko izi mbonerakure zirahabwa imisiyo rero yo kurungikwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko amakuru yama aradushikira ibi kandi biriko biraba mu gihe Reverend Kuriyo akomeza kugenda arazishishikariza nyine gukomeza gukurikira inyigisho z'imbonera kure mu biyago byiwe cange mu majambo yiwe muri no misi arayetse gutangaza neza yuko ariko arategura umwana we nyine kugira ngo azinjire igisoda cy'u Burundi ahangaha yamenyeshaga abanyagihugu bose yuko nyine cane abagomya banga nabo bakwiye gutanga umwana umwe cange babiri kugira binjire mu gisoda cy'u Burundi kugira ngo nyine bashe kuba bazogwanira igihugu uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yarayasubiriye rero guhamagarira imbonerakure zose kwihutira rero gukurikirana inyigisho za gisirikare nyine ibyo akaba yarabivugiye imakamba nyine muri komine Kayogoro nkuko bigaragara aho yari yakoranyije abanyagihugu barimo rero nyine abagomyabanga bo mu mugambwe arongoye mu gihe Reverend Kuriyo kandi mu kubivuga yabanje gusaba abamenyesha makuru rero guca konegisiyo nyine muri ako karere abanyagihugu babifata nyine nko gutanguza intambara mu Burundi
bagasaba leta ya Evariste Ndayishimiye kwikubita agashi bagatunganya ibiganiro rero byohuza abo bose begwa rero n'ibibazo biriko biraba rero umugambwe CNDD-FDD utegura intambara mu gihugu niko bigaragara ni nako babibona nayo ngo mu gihe rero bitoba gutyo abanyagihugu nyene ngo barakwiye guhitamwo kwiyahura nyene bagahaguruka bakankira CNDD-FDD kuzabatamo rero intambara nkuko bigaragara. Reverend Kuriyo nyene arakomeje kugenda atangaza amajambo ateye ubwoba ndetse n'amajambo atangaje ibikomeje nyene gutuma benshi bibaza intumbero ya CNDD-FDD ahiva naho izobashitsa. Benshi baranenga ko rero CNDD-FDD yamiriko irigisha izo nyigisho za gisirikare nyene urugwaruka ariko bigaca birarangira nyene iyi CNDD-FDD nyene urugwaruka ruciye ruranyikwa muri Kongo rugaca rurahura n'ibibazo rugahonera muri Kongo. Si ubwa mbere kandi si ubwa kabiri umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uhamagarira abanyagihugu kwiga ndetse no gukurikirana inyigisho za gisirikare kuko rero nyene mu misi ya vuba bazobikenera nkuko byama bigaragara. Aya ni amajambo ateye ubwoba nkuko bigaragara nyene mu ntara asanzwe avukamo nyene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo igihe yari yakoranyije abanyagihugu barimwo abagomyabanga bo mu mugambwe arongoye nyene abo mu makomine ya Kayogoro zone Gatabo yarahamagariye abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD gukurikirana inyigisho za gisirikare zirimo rero kwiga inkoho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihe Reverend Kuriyo mu kubivuga kandi yarabanje gusaba abamenyesha makuru nyene guca izo konogisiyo nyene muri ako karere. Abanyagihugu barabifashe nyene nkuko nayimaze kubivuga nko gutanguza ingwano canke intambara, bagasaba leta ya Evariste Ndayishimiye kwikubita agashi bagatunganya ibiganiro byohuza abo bose begwa n'ibibazo biriko biratuma umugambwe CNDD-FDD utegura intambara mu gihugu. Nayo ngo mu gihe nyene bitoba gutyo abanyagihugu ngo barakwiye guhitamwo kwiyahura nyene bagahagarika bakankira CNDD-FDD kuzabazanamo intambara. Ibi kandi biraza birahura neza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Akarorero nk'umushinga amateka Honorable Kizigenza Rwasa ndetse akiyongeraho n'abandi bagiye batandukanye nk'umurongozi wa PPT gira ijambo nkuko bigaragara Leonard Ngendakumana nkuko bigaragara umwe rero mu bahoze aravugira umwisipitero nkuru nziza n'abandi bagiye batandukanye barimo nk'umumenyesha makuru Bombo Rugurika n'abandi bamwe na bamwe bakaba bamenyesha yuko mu Burundi hakwiriye nyene gutanguza ibiganiro bireba abanyagihugu bose kugira barabire hamwe rero nyine ingene botora inyishu ibibazo byimirijwe cyangwa se biriko biraba ngaha mu Burundi. Ibi byose kandi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikerekana neza yuko nyine intambara ikomeza kubandanya mu gihe nyine ibintu byoma bimera gutyo ngaha mu Burundi. Tugaruke ku makuru yama ariko aravugwa nyine kuri ryabara ryarabaye ngaha mu Burundi nyine cyane cyane rikaza gusiga abi umwigeme arapfuye nkuko bigaragara. Inkuru yaravuzwe cyane nyine guhera muri ino ndwi turiko turasozera niyo bwicanyi bwarabereye mu mugwa mukuru rero w'intara ya Bubanza hijya yeje ku mugoroba hari kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa 2025 urupfu rwarahitanye abapolisi babiri bari basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Bubanza komisare Epitance Gitamira abe n'umwigeme Lea Manirakiza yakora rero mu kabari New Star ko rero ngaho ku mugwa mukuru nyine wa Bubanza w'intara ya Bubanza nyine ni impfuriro zibabaje cyane ariko zifise icigwa azotanga rero cyane ku bakiri bato rero naho nabakuze bishobora rero kubashikira nkuko bigaragara. Uwo mugoroba rero Manirakiza yari mu kazi kiwe nyine kamisi mu kirabo New Star niho rero nyine umupolisi Egide bashira hishize nyine batazira vubi yaza rero kwivuna akanyota aboneraho nyine no kuba nyine aratera inkuru na Lea Manirakiza. Haciye akanya umupolisi Jean Claude Bizimana batazira Kirenge nawe nyine yahavuye aza rero muri cacirabo. Kirenge nyine ntiyihanganiye kubona vubi aganira na Lea aranabimubuza yitwaje ko rero nyine ari umukunzi wiwe. Vubi nawe rero yari aronse akanya ko gushira rero ahabona ko rero nyine ugo rukundo rutariho ati wewe nyine mwakundanye ryari mwuziranye gute.
ishavu rero nyene riraziringa kwa Kirenge afata pistolite arasavuba nyene mu mutwe ako kanya aba aracikanye afata aya pistoli arasa nariya nyene Manirakiza hanyuma nawe arirasa acaracikana rero yarajanywe kwa muganga ariko nyene bukeye nawe acaracikana aho abo bakorana bavuga yuko Kirenge yari yarahereje nyene reya ko yarayizera ko nyene bazokubakana ariko reya yoba atari yamwemeye yoba ahubwo nyene yari asigaye yikundanira na Vubi. Ibyo nibyo rero nyene byananiye Kirenge kwihanganira. Hari benshi rero bibaza ko Kirenge yabikoreshejwe n'inzoga. Komiseri nyene Eptas Gitamira we avuga yuko Kirenge yavuye muhira nyene yabiteguye nta kindi coba camutumye nyene kujyana inkoho mu kabari nkuko bigaragara. Urukundo cyange amuru nkuko bigaragara. Hari abantu bishikira nyine iyo bakunze nyine bakumva uwo bakunda umengo bo mubika nyine mu mufuka wabo hamwe nyine atanumwe asubira kumubona kumuvugisha kumukora ko nyine uwundi amuvugisha umengo hari ico riragenda amutwaye. Abo bantu bagira rero ifuhe rimeze nk'ingwara nyine bakabaho batagira rero amahoro ngo hariho rero abagiye kubiba nyine kubiba umukunzi wabo. Ibyo rero biragera ahantu habi cyane ku buryo nyine uwo bakunda bishitse agakunda uwundi nyine bumva badakwiye rero kubaho bagahitamo nyine kwiyahura babanje kwica umwe bakundana. Ubwo si urukundo, iyo ni ingwara. Nico rero bita obsession mu Gifaransa ndetse no mu Congereza hariho nyine nababishira mu ngwara zo mu mutwe nkuko byuma bigaragara. Iyi mpanuro rero numva atwoyihereza abakiri bato rero bagira ibibazo byinshi bijyanye n'urukundo. Ni wakunda rero nyine ukabona uwo ukunda we nyine ntabyo arimwe rero ntibize bikumene nyine ntibize birakumena umutwe birasanzwe gose, bisigura ko rero nyine utarabona uwawe by'ukuri. Uwukunda nyine uramwifuriza gutera imbere kuronka urukundo gukuri, hanyuma rero nawe urindire umwanya wawe nyine uguhura n'umukunzi wawe. Burya ariho kandi nyine umunsi wamubonye uzotangara uzibaza impamvu wahoze rero wihambirira kubatari we nkuko biboneka. Kugeza ubu ngubu nyine abanyagihugu benshi barakomeza kugenda basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Variston Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi zimwe na zimwe kwama baragerageza gukemura ibibazo biriko birigaragaza mu Burundi, bakamenyesha yuko nyine bibujijwe cyangwa se bakwiye gutanga amategeko yuko atamuntu n'umwe akwiriye kuba yojyana inkoho nyine mu bunywero, cyane yuko nyine zica zirakora ibara riremere cyane kuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi birakomeje gutera umutima uhagaze cyane kuko rero atari ubwa mbere ndetse cange ubwa kabiri biriko biragaragara cyangwa se biriko biribonekeza nyine mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane muri ibyo bikorwa cyane nyine muri ibyo bikorwa bigendanye nyine no kurabira hamwe nyine muri ibyo bikorwa bigendanye no kugerageza guhitana abanyagihugu. Twongeye kugaruka mu kanya turabira hamwe andi makuru ariko aravugwa.